Bariko badukurikirana uyu munsi wa Louis Mars nashaka kubwira abagabo bariko baradukurikirana uyu munsi mukuru nuwanyu kuko namwe mwavyawe n'umukenyezi kandi agaciro icumugabo azoba kiravana n'uburyo nyine yamwonkeje yamureze mwibuke ko Moise ico yabaye ni wa mama yamwonkeje ya misi ya myaka imbere ko aregwa n'umukobwa wa Farao rero kugira ngo agende ashitse ico yaremewe nuko hari umama yamuhaye ADN yamuhaye ivy'ubuzima rero abagabo bariko baradukwikirana ivy'ubuzima bw'abana babo ivy'ubuzima bw'ingo zanyu bibundikiye mu mukenyezi rero nimba Kristo yarahaye agaciro umukenyezi mugabo uri kurankwirikirana hagaciro umukenyezi wawe kuko ivy'ubuzima Imana yarayimuhaye azobishitsa mu gihe uzomwubaha kandi ukamwitwararika akandi kajambo nako kubwira abakenyezi bariko baradukwikirana isi yose nivyo yibutse umukenyezi ariko yamwibutse hari wabanje kumwibuka ni Imana yamuremye ikamurema ari gitsibo kuko niwe yaje ahereza création hama Yesu nabaha ijambo umukenyezi amadini yamukumiriye imigenzo yakumiriye umukenyezi ikibano cakumiriye umukenyezi ariko Yesu Kristo aramwambika amuha ijambo amushira uno munsi dushika ahera hahera rero ngire mbwira umukenyezi mu guhimbaza Louis Mars uce bugufi uhimbaze Kristo hama ivyuza gukora vyose ubikore kubw'icubahiro ciwe hama mbwira abarongoye amashengero abakozi b'Imana bagenzi bacu ivy'Imana yabitse mu mugabo yabishize mu mukenyezi kuko mwemu w'Imana twahawe adushoboza kuba intumwa akadushoboza kuba abavuga butumwa akadushoboza kuba abapasteur akadushoboza kuba abaprofete uwo mwemu wa Kristo adushoboza amabango atanu canke adushoboza gufurura ingabire ntabwo ari mwemu w'ikigabo igihe abigishwa bari mu nzu hejuru bari 120 harimwo n'abakenyezi rero uwo mwemu yera yabaye yasutswe mu bagabo yasutswe mu bakenyezi rero nimba yarasutswe no mu bakenyezi ingabire zikorera mu bagabo zikorera no mu bakenyezi ministeri zigaragara mu bagabo ziba no mu bakenyezi nukuri abarongozi b'amashengero abarongozi b'amadini ntimwime akaryo abakenyezi kandi mwemu w'Imana yarabahaye ubutunzi bukomeye umukenyezi arimwo mwemu yera Imana igerera muri we muha akaryo ashitse ico yaremewe idini ntiri mu bloke kandi Imana yaramuhaye mwemu yera mubareke bashitse ico baremewe ingabire zifuruke mw'izina rya Yesu Kristo. Louis Mars numunsi mpuzamakungu w'umukenyezi kw'isi yose rero nk'umugore w'umukristo yowuhimbaza gute? Umugore w'umukristo mu guhimbaza Louis Mars akwiye kumenya ko uburenganzira bwa mbere twabuhawe na Kristo nukuri tutabeshanye mw'isi yose nzima umuntu wa mbere yahaye ijambo umukenyezi ni Yesu amadini yose yari yarimye ijambo umukenyezi n'ibihugu vyahaye uburenganzira ivyo bitare droit de la femme n'ibihugu vyarimwo ubukristo mu bisangwe ico no kwita civilisation canke révolution giterambere ry'umukenyezi ryatanguye muri christianisme mu bukristo rero ijambo rya mbere twarihawe n'umugabo w'abagabo ni Kristo Yesu rero abakenyezi mu guhimbaza Louis Mars bakwiye gushira hejuru Kristo bakamuhimbaza bakamushimira bagakenguruka hama ikindi naco bakagendera mu vyagezwe vyiwe Louis Mars siwo munsi wo kuca duhonyanga ivyagezwe vya Kristo hama ngo abagabo tubabwira uti uno munsi rero ni muje hasi ahubwo ico yavuze cose nico gihe co kugira kwisubiramwo gati umuntu yampaye ijambo ni Kristo reka mbanze ndabe ko ico yavuze cose ndiko ndakigendera nico yashizeho ndacubahiriza ego abakristo rero dukwiye kwirinda kuwuhimbaza nk'abatazi Kristo
Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV, turabaramukije tongera tubaye ikaze muri kino kiganiro cacu kuri mikoni aninza kukiremesha. Uno munsi rero turi nibake yo kwakira umutumire wacu mwiza cane, reka tumuha akanya yidondore kugira ngo mubashe kumenya gusomba. Kaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Amazina yacu nitwa Pasteur Aline NDIHOKUBWAYO, nkaba ndi umugore yubatse imyaka 22 igira ishike, haba nkaba afise abana 4 n'abandi tureze, haba nkaba ndi umwungere mu ishengero rya Bond Life Church riri handi Bujumbura mu Ngagara mu quartier 9. Imana ihezagire abari kubadukurikirana ni televiziyo yacu. Wow, wonderful. Bakunzi muriko muradukurikirana, turi kumwe na Pasteur Aline kandi numwungere w'umumama. None Pasteur Aline, kuba umwungere kandi ukongera ukaba umumama biraborohera mu nshingano zo mu rugo? Byose dushobozwa, byose na Yesu aduha inkomezi. Tuzi neza kimwe ca turaba icibanze gikwiye kuba gikuru. Tuzi ko ishengero rya mbere bitangura mu rugo, kandi twabanza tukitaho ivyo mu rugo, ariko cane cane n'ivyo muri eglise n'ivy'igikorwa c'Imana tutavyibagiye, kuko witwararika ubwami bw'Imana n'ibindi vyose Imana iravyitwararika. Rero turasaba ubwenge, tugafata yuko n'inzu no mu ngo zacu ari shengero, hama tugasaba mwemera akadushobotsa. Rero turabona muri imyaka tumaze turabungere imyaka hafi 12, twagiye tubona Imana idushoboza. Birashoboka, birashoboka cyane, birashoboka. Bakunzi muriko muradukurikirana, turi kumwe na Pasteur Aline NDIHOKUBWAYO. Uno munsi rero tuza kuvugana ukungene umukenyezi w'umukristo ashaka guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'umugore le 8 mars. Rero Pasteur Aline, dufatiye kuri Bibiliya, umukenyezi ninde cyangwa se umugore ninde? Dusomye mu ijambo ry'Imana turabona neza ko umukenyezi ni kiremwa Imana yaremye kiza nka finition, caje nk'igitsibo kirangiza iremwa. Ni finition, ni couronne, ni gitsibo ca création. Mu ijambo umufasha mu rurimi rw'amamuko ni ijambo risobanurwa ngo Kenegedo mu Giheburayo. Rero mu Kirundi nuwuza gushoboza. Rero umukenyezi ni ikintu gikomeye cyane, kuko nuwaremwe kugira ngo ashoboze umugabo. Hama kandi dusomye turavye ijambo umukenyezi muri Bibiliya tubona yuko ari utanga ubuzima, kandi mu isangwira ijambo femme umukenyezi ni ijambo risobanurwa ngo ikibundi kibuzima. Donc iyo bavuze umukenyezi wumvamwo igitanga ubuzima, ikibundi kibuzima, ikirimwo ubuzima. Ego. Pasteur Aline biratubwira neza ko umugore n'umufasha, kandi arandi muri Bibiliya nyene batubwira ko umugore n'umunyantege nke. None ni gute umufasha yoba umunyantege nke, cyangwa se umunyantege nke yosubira kandi akaba umufasha? Iyo Bibiliya ivuze ko abakenyezi ari nk'abanyantege nke, baba ariko bavuga mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umubiri, ibihe bacamwo canke inkomezi zo mu buryo bw'umubiri nivyo bigaragara nk'abanyantege nke. Ariko ubundi umukenyezi n'umunyenkomezi mu mpemu ko yubatswe, n'umunyenkomezi mu mushaha. Kandi noneho uravye aho umukenyezi ashobora gushika n'abagabo, aho abagabo bashika n'abakenyezi barashika. Mu bwenge abakenyezi mu mashure baragera kure, bakaba bakomeye. Mu marangamutima abakenyezi barazi guhagara mu bihe bikomeye cyane, bakanashishikara. Rero umukenyezi n'umunyenkomezi, ariko mu buryo bw'umubiri arashobora kuba atogaragara nk'umuntu w'ibinguvu. Mugangire babwire ko inkomezi z'umukenyezi ziranagaragara muri izo ntege nke zo mu buryo bw'umubiri. Wow, hasha ni byiza cyane. Rero Pasteur Aline, kubwanyu kubera iki Imana yaremye umukenyezi? Imana yaremye umukenyezi ngo aze kuba umufasha, kandi iryo jambo umufasha ni rya jambo rikoreshwa ku Mana. Iyo bavuze ngo uhoraho n'umufasha wanje, ntabwo bivuga yuko ari umuede nka kujya ko haba amaso n'abayede. Ntabwo Imana ari umuede wacu. Mu buryo bw'abaza bari hasi,
iryo jambo umufasha risobanurwa uza kugushoboza nugukura aha akagushikana ahandi. Rero Imana yaremye umukenyezi kugira ngo ashoboze umugabo amukura aha amushikana ahandi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo itunga wariragwa n'abavyeyi ariko umugore azi ubwenge ava ku Mana. Donc hari ahandi hana gushikana itunga ritogushikana. Bibiri kongera ikavuga ngo celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nguronse umugore abaronse ikintu ciza. Byumvikana yuko umugore ni ikintu ciza kiri mwisi kirengeye ibindi bintu vyiza. Bisigura ko hari umugore ibintu vyiza birashobora kuboneka. Kuko umugore abundikiye ubuzima. Yego. Wow, wonderful. Rero Pastor Aline, dufatiye kuvyo muhejeje kuvuga, bisigura ko umukenyezi niwe ashoboye kuruta umugabo. Ko niwe umufasha w'umugabo. Oya, sinovuga ko umukenyezi ari washoboye gusumba umugabo, kandi sinovuga ko umugabo ari washoboye gusumba umukenyezi. Oya, ahubwo umuntu wese ya umukenyezi arashoboye mu ruhara rw'iwajejwe n'umugabo arashoboye mu ruhara rw'iwajejwe. Gusa urutonde Imana yashizeho ko umugabo ari umutwe w'urugo, hama umukenyezi akaba umufasha wiwe uza kandi kumubera ukuboko kw'iburyo, umubera umutima. Umugabo n'umutwe, hama umugore n'umutima. Mbega umutima ubayeho umutwe udahari birafise ikimaze. Oya, umuntu afise umutima akeneye umutwe, kandi ufise umutwe nawe akeneye n'umutima. Rero ni nka kujya mu burongozi bwa misi yose. Mu burongozi bwa misi yose nshobora kuba ndi umwungere, ariko ntibisigura ko ari je nshoboye. Hari abandi fise banshoboze turi kumwe, ariko Imana yangize umurongozi, yangize umuvyeyi w'ishengero. Nk'uko umuvyeyi mu rugo, ndi umuvyeyi mu rugo, hariho mu rugo rwanje hariho umutwe, ndafise umutware wanje, ndafise umugabo wanje ashoboye byinshi, ariko hariho byinshi cyane nanje nshoboye kumbure na wanda musombye. Mugabo urutonde Imana yashizeho niwe mutwe, niyo mpamvu mpari kugira ndamushoboze. Ntawe usumba uwundi, ahubwo twese imbere y'Imana twese turangana. Imbere y'Imana twese turangana. Kuko mu Bigalatiya havuga ngo abambaye Kristo nta mugore nta mugabo. Hama Bibiliya ikavuga ngo umugore wawe umukunde kuko nawe ari umuraganwa nawe, nawe ari umu héritier, nawe azoraganwa nawe ubwami bw'Imana. Rero ego, donc umukenyezi n'umugabo bose barangana mu maso y'Imana, ariko nkuko nabwiye imbere y'Imana twese turabana b'Imana. Ariko mu ishengero haba pasteur, hakaba n'abaririmbyi, umuntu wese mu mwanya Imana yagiye mushiramwo. Rero mu rugo imbere y'Imana jewe turangana n'umugabo wanje. Mugabo ari ku mwanya rimwe n'umutwe, nanje nkamufasha, kandi ntibinderaje ahubwo biraryoheye. Ndi mu burongozi bwiwe. Ego, mba umugabo niwe mutwe w'urugo, hama umugore akaba umufasha wiwe. Sava. Rero muri Bibiliya Abanyefeso 5:22 havuga ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu Yesu Kristo. Hariho abagore usanga bagamburukira abagabo babo, ariko mu kubasubiza abo bagabo bakabafata nabi, bakabahohotera. Rero nk'uwo mugore yovyicaramwo gute? Biravana. Nimba umugabo aguhohotera, harimwo no kugukubita no gushaka kukwica, ico gihe ukwiye kumenya neza ko ugwajije. Urashobora kumubisa, ariko simvuze kwaho kana. Urashobora kumwigirwa kure gato kugira ntuhasiga ubuzima, ariko sindiko ndavuga kwaho kana, kuko Imana yanka kwaho kana. Ni nka kujya ashobora kuba yo guteye imbugita, ico gihe urayibisa. Kuko ntabwo Imana yahamagariye abantu kwiyahura, ariko mu bwenge Imana yaguhaye ushobora kumwirinda kugira ngo ubwo busazi ko mufata nk'umugwayi, ariko ntufate ko urugo rwakunaniye canke. Ni nka kujya ushobora kuba ubaragukubise, ariko ni nk'ukwere gufatwa mu mutwe, agafata amabuye, agafata imbugita, agashaka kukwica. Fata kugwajije, biguha amahoro neza, hama ujere ubwo bugwayi bw'uwo muntu. Hama ushobora kumubisa,
nkuko ushobora kumwirinda kuko hari igihe umuntu yagwaye mu mutwe bisaba yuko urinda kuvyura ibisazi vyiwe rero abadamu bagamburukira abagabo babo bakwiye kwirinda kuvyura ibisazi vy'abagabo babo bakaraba ingene babicuresha buriya umusazi hari kimuvyura raba ingene ubigabanya hamubonye vyanse gose hamagara abantu bamugufasha ubonye vyanse gose mera nk'uwo kinjura gato ariko utawukanye yego amen rero muri ivyo nyene vyo kugamburukira umugabo umugore yogamburukira umugabo wiwe gute umugore uburyo agamburukira umugabo wiwe ikintu ca mbere kugira ushobore kugamburuka mu burongozi bwose haba bwo mu gihugu haba ubwo mu mashirahamwe haba mw'ishengero haba no mu ngo zacu ukwiye kumenya ko ari urwego ugamburukira abagabo tubagamburukira nk'urwego Imana yadushiriyeho ruturongora rero iyo umaze kumenya ko umuntu ari mu kibanza kanaka ari mu rwego kanaka wubaha urwego hama wakaba beneficiaire akagungukiramwo rero abakenyezi bashire mu mitwe yabo yuko bariko bubaha abahungu ba inabukwe wabo bariko bubaha urwego hakurya umuntu yubaha urwego rw'umukuru w'igihugu ha mu buryo rero umugore agamburukira umugabo mu bisanzwe kugamburuka ni kuba munsi y'uburongozi bw'umuntu wabihisemwo atari ku nguvu hama ukanashishoza ico navuga mu gifaransa discernement rero abakenyezi bakwiye kwemera kurongorwa n'abagabo babo bakamenya ko abagabo babo bafise ijambo rya nyuma bamaze kubagira inama hama ikindi naco bakemera ko babayobora hakurya bemera kuyoborwa n'abadirecteur bo mu buzi kumbure biganye bakabarutana amanota mu ishuri muga kuko hariho decret yamugize umuntu kanaka uri oblige rero babikore babikunze kuko bagiye muri ugo rugo babikunze ariko avec discernement gituma mvuga discernement kirazira ko umugabo agushira mu bintu binyuranye n'umugabo wa mbere yagukunze ari we Kristo Yesu ntushobora kugamburukira umugabo muri vyose akubwiye ngo twice akubwiye ngo twibe akubwiye ngo turoge akubwiye ngo twubake inzu mu mafaranga twanyurije igihugu kirazira mace nkabwira ngo mperekeza ngiye kuraba umugore ngiye kuraba umuhabara wanje guca ugamburuka ngo uriko atunguragiye uca ugamburuka ngo mujane unamutekerere oya avec discernement ukwiye kugamburukira umugabo udahemukiye ivyagezwe vy'Imana cyane cyane utahemukiye umugabo wa mbere yagukunze agatanga ubuzima ku bwawe ni Kristo Yesu wow le 8 mars numunsi mpuzamakungu w'umukenyezi kw'isi yose rero nk'umugore w'umukristo yohimbaza gute umugore w'umukristo mu guhimbaza le 8 mars akwiye kumenya ko uburenganzira bwa mbere twabuhawe na Kristo nukuri tutabeshanye mw'isi yose nzima umuntu wa mbere yahaye ijambo umukenyezi ni Yesu amadini yose yari yarimye ijambo umukenyezi n'ibihugu vyahaye uburenganzira byo bitare droit de la femme n'ibihugu vyarimwo ubukristo mu bisangwe ico no kwita civilisation canke révolution giterambere ry'umukenyezi ryatanguye muri christianisme mu bukristo rero ijambo rya mbere twarihawe n'umugabo w'abagabo ni Kristo Yesu rero abakenyezi mu guhimbaza le 8 mars bakwiye gushira hejuru Kristo bakamuhimbaza bakamushimira bagakenguruka hama ikindi naco bakagendera mu vyagezwe vyiwe le 8 mars siwo musi wo kuca duhonyanga ivyagezwe vya Kristo hama ngo abagabo tubabwira uti uno musi rero ni muje hasi yego ahubwo ico yavuze cose nico gihe cyo kugira kwisubiramwo gati umuntu yampaye ijambo ni Kristo reka mbanze ndabe ko ico yavuze cose ndiko ndakigendera nico yashizeho ndacubahiriza ego abakristo rero dukwiye kwirinda kuwihimbaza nk'abatazi Kristo kuko abatazi Kristo bazi ko ubwo burenganzira bawuhawe n'isi ariko ikintu cose kigira itanguriro buriya nimba amategeko abaho
ahagateka abakenyezi abana nuko habaye ijambo ry'Imana riba inspira ribarongora nubwo batoba baryumvira ariko ribaha iciyumviro riba documenta gato ahantu hari ubukristo niho hatanguye ibintu byo guhagateka kazina muntu ku muntu wese n'umukenyezi arashikirwa rero abakenyezi twibuke Kristo cyane tugendere no mu vyagezwe vyiwe twibuka ko ari we yaduhaye ijambo wibuke vraiment ko ijambo rya mbere umukenyezi yahawe ryavuye kuri Kristo ngo genda ubabwire ko nazutse wow nta bakenyezi bari bemerewe kuja mu rusengero ngo bashika hera ariko no munsi abakenyezi bari mu baririmbyi turabapasteur turavuga butumwa turaririmbyi turavuga butumwa kuko yaduhaye ijambo ariko Kristo yaguhaye ijambo ninde ryo rikwaka je franchement singeneye kwisi mpijambo kuko ari uwampaye ijambo ni Kristo hama no mu ngo zirimwo abagabo bubaha Kristo abakenyezi bafise ijambo kuko usanga abagabo batahura neza yuko abakenyezi bakiriye Kristo bafise ubwenge bw'Imana ugasanga bafise agaciro mu bisango naho worara uravuga uti nkeneye agaciro dumugore kwa so na nyoko batubaha Kristo baragucinyiza umugabo wawe adatinya Kristo aragucinyiza no mu bihugu bitazi Kristo vraiment barabiharanira bigateba simvuze ko batarabigera oya umwanya uzobitomora ariko ntibabigeraho cyane gose isi itarimo Christianisme basi dafise ikintu cyo kubaha Kristo abakenyezi nta gaciro bafise biherera mu gubiharanira ariko ugasanga biheze mu masloga mu vyivugo ariko ugasanga abakenyezi ntibaronka ibibanza mu gihugu ntibaronka ibibanza muri leta mu mashira hamwe mu rudandaza mu bintu byose nta kibanza bafise ariko ugasanga ahantu basi nubwo batoba bavyubahiriza ariko ahantu Kristo yemewe uko wamwemera kose uko wamwubaha kose umukenyezi ari n'ijambo rero abakenyezi vy'ukuri banyumva bari bakwiye kubanza guha icubahiro uwo mugabo wa mbere yaduhaye Kristo Yesu yaduhaye agateka akaduha ijambo kuko uwo mugabo yarariduhaye ibihugu bimwubaha biriha abakenyezi ingo zimwubaha ziriha abavyeyi n'abakobwa bari muri ryo Yesu ni wa mbere rero Pasteur Aline ko benshi bavuga ngo le 8 mars niwe musi mukuru w'abakenyezi rero iyindi minsi ni minsi y'abagabo cyangwa se turayisangiye abagabo barakunda no kuvuga ngo twe baratwinye umunsi kuko ngo tuyifise yose nuko abakenyezi bakunda kuvuga ngo mwene ni mukene kugira umunsi w'abagabo kuko muyifise yose no sindavyibazo le 8 mars ni cibutso kameme kuva icaha kije mwisi umugore yarakumiwe uwamusubije agahuzu n'ijambo ni Yesu hama le 8 mars no munsi w'icibutso aho umugore kameme yubashwe mwisi agahabwa uburenganzira mu bintu vyasa n'urupfu byashaka guhitana abakenyezi hama rero le 8 mars bibuka uwo munsi isi yabibutse ariko twe nk'abantu b'Imana ntabwo twibuka umunsi isi yatwibutse twibuka umunsi d'abord Imana yatwibutse Kristo yatwibutse hama isi nayo igendera mu vy'Imana yashizeho kera praise God rero Pasteur Aline nizihe manuro mwoha abakenyezi mu guhimbaza uwo munsi ariho bamwe nka le 8 mars niyo munsi bataha ijoro dore mwobahanura iki en général muhanura iki impanuro no abakenyezi ariko baradukwirikirana le 8 mars si umunsi wo gusambuka ahubwo ni umunsi wo kwiyubaka amen si cyo gihe cyo kunywa inzoga nk'abagabo bataye ubuntu kuko n'abagabo bazima ntibazinwa si cyo gihe cyo kurara urasambuka mu bigusambura byose hamuka nasambura urugo rwawe n'abana bawe oya impanuro ahubwo le 8 mars ni igihe ciza
aho abakristo bariko baranyumva abatari bo ndashaka kubagira inama baze vy'ukuri tubereke umugabo w'abagabo ni Kristo Yesu ni waho ijambo umukenyezi akamuha icubahiro akamwambika n'isigatindika mwubaha ariko abasanzwe bo bazi ko ari abakristo ni igihe ciza co kubuhimbaza bahesha Imana icubahiro haba mu mashengero haba mu mashirahamwe yabo haba mu buzi bwabo ivyo bakora vyose biravuga ngo iyo turya niyo tunwa tubikore twubaha Imana duhesha Imana icubahiro rero abariko baratwumviriza nimwajya nkuno munsi w'Imasi abariko barafungura abariko baranwa abariko barabyina mubikore muhesha Imana icubahiro nihagira abakristo batakaza ubukristo nihagira abarokore batakaza agakiza kandi agaciro kambere twagahawe na Kristo isi tarana twibuka ego abakozi muko muradukurikirana turi kumwe na Pasteur Aline reka rero tumusabe ashikirize akajambo ka nyuma. Murakoze abariko badukurikirana uyu munsi wa Mars nashaka kubwira abagabo bariko baradukurikirana uyu munsi mukuru nuwanyu kuko namwe mwavyawe n'umukenyezi kandi agaciro icumugabo azoba kiravana n'uburyo nyine yamwonkeje yamureze mwibuke ko Moise ico yabaye ni wa mama yamwonkeje ya misi ya myaka imbere yo kwaregwa n'umukobwa wa Farao rero kugira ngo agenda ashitse ico yaremewe no ko hari umama yamuhaye ADN yamuhaye ivy'ubuzima rero abagabo bariko baradukwikirana ivy'ubuzima bw'abana babo ivy'ubuzima bw'ingo zanyu bibundikiye mu mukenyezi rero nimba Kristo yarahaye agaciro umukenyezi mugabo uri kurankwirikirana hagaciro umukenyezi wawe kuko ivy'ubuzima Imana yarayimuhaye azobishitsa mu gihe uzomwubaha kandi ukamwitwararika akandi kajambo nako kubwira abakenyezi bariko baradukwikirana isi yose nivyo yibutse umukenyezi ariko yamwibutse hari uwabanje kumwibuka ni Imana yamuremye ikamurema ari gitsibo kuko niwe yaje ahereza création hama Yesu nawe ahijambo umukenyezi amadini yamukumiriye imigenzi yakumiriye umukenyezi ikibano cakumiriye umukenyezi ariko Yesu Kristo aramwambika amuha ijambo amushira uno munsi dushika ahera hahera rero ngire mbwira umukenyezi mu guhimbaza Mars uce bugufi uhimbaze Kristo hama ivyo uza gukora vyose ubikore ku bw'icubahiro ciwe hama mbwira abarongoye amashengero abakozi b'Imana bagenzi bacu ivy'Imana yabitse mu mugabo yabishize mu mukenyezi kuko mwemu w'Imana twahawe adushoboza kuba intumwa akadushoboza kuba abavuga butumwa akadushoboza kuba abapasteur akadushoboza kuba abaprofete uwo mwemu wa Kristo adushoboza amabango atanu canke adushoboza gufurura ingabire ntabwo ari mwemu w'ikigabo igihe abigishwa bari mu nzu hejuru bari 120 harimwo n'abakenyezi rero uwo mwemu yera yabaye yasutswe mu bagabo yasutswe mu bakenyezi rero nimba yarasutswe no mu bakenyezi ingabire zikorera mu bagabo zikorera no mu bakenyezi ministeri zigaragara mu bagabo ziba no mu bakenyezi nukuri abarongozi b'amashengero abarongozi b'amadini ntimwime akaryo abakenyezi kandi mwemu w'Imana yarabahaye ubutunzi bukomeye umukenyezi arimwo mwemu yera Imana igerera muri we muhakaryo ashitse ico yaremewe idini ntiri mu bloke kandi Imana yaramuhaye mwemu yera mubareke bashitse ico baremewe ingabire zifuruke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bakunzi muko muradukurikirana turi kumwe na Pasteur Aline NDIHOKUBWAYO aje kutubwira ingene umukenyezi w'umukristo yohimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi. Rero Pasteur Aline tubashimire kubona mwitavye ubutumire bwacu. Murakoze cyane natwe kuba muduteye iteka uyu munsi wa Mars mukifuza ko duha ijambo abariko badukwikirana muri televiziyo yacu kugira bakomeze kuhimbaza
bahesha Imana icubahiro. Merci beaucoup, murakoze bakunze mukuru badukurikirana. Twari kumwe na Pastor Aline, duhejeje kumva ingene umukenyezi ashobora guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi. Namwe turabashimiye kubona mwabanye natwe muri kino kiganiro. Mwibuke gupartaja, kugira like no gukomanta. Mugugwe neza, bye bye.